Turi ku munsi wa gatatu itariki ya 30 Kigarama umwaka wa 2020. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Tubifurije ikaze tunabibutsa gufyonda kuri subscribe ku Muhuza TV no kubisangiza abandi. Bana natwe mu makuru agezweho i Burundi. Kuri wa gatatu itariki 30 Kigarama uyu mwaka turimwo 2020, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yagiranye ikiyago n'abene gihugu, hakaba havugiwe vyinshi. Muri vyo harimwo kuvyerekeye abanyuruza itunga rya leta n'abarya ibiturire, aho yavuze ko atandwi zibiri zizohera batabonye uwa mbere, kandi ko abazofatwa bagiye kuza barirukanwa mu kazi habanje gusohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu. Akaba yemeje ko rusansuma iza yaratanguye kugira ngo bazofatwa bashengezwe, kandi ko n'ibibazo bihari bikomeye, harimwo indongozi zititwara nk'indongozi kuko zirenganya zikarya ibiturire no gufata minenegwa ibintu. Kuvyerekeye gufasha ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere no kuronswa akazi, umukuru w'igihugu akaba yavuze ko leta imaze gutanga amafaranga angana n'imiliyaridi 48. Mugabo ibitigiri vyavuye muri rusansuma yakozwe vyerekanye ko atabumenyi buhagije mu bijanye no kwitegurira imigambi ubwo gwaruka rufise, ariyo mpamvu haciye hubakwa ishuri mu ntara ya Karusi yo kubafasha kuhakura ubuhinga budasanzwe mu bijanye no gukora imigambi. Kuvyerekeye ishirahamwe Regidezo Burundi iheruka kuronswa urupapuro rw'iteka n'ikigo Ober ku tariki 3 Kigarama kubwo kuba mu batanze amakori menshi n'amatagisi, umukuru w'igihugu yashikirije ko iryo shirahamwe ryahomvye kuko ngo vyarabananiye. Gutyo leta ikabigiye kuryaka abarikoreramwo, hama ico gisata gihabwa abandi. Na Onatel Burundi ngo nuko nyene bizogenda. Kuvyerekeye ubutungane yavuze ko abajejwe ubutungane mu Burundi bakwiye kwikebuka bakareka guca imanza za ngodagonde, kuko mu gukora nabi bishobora gutuma abantu bihanira, gutyo hakaba haradutse ibindi bibazo mu kibano. Mu gihe bizoba bibaye ngo amakosa azocaja kuri abo bacamanza bazoba bakoze ukutariko. Kuvyerekeye gutanga akazi yashikirije ko mu misi iza hatazorabwa ubwoko, hazorabwa ababishoboye kuko ngo ntawo kwemera guha akazi umuntu ahomvya. Kuvyerekeye urucanco rwa COVID-19, umukuru w'igihugu yavuze ko Uburundi atari bwo bubangamiwe cane na COVID-19. Nyabuna akaba yahamagariye abanyagihugu kubandanya bubahiriza ingingo zo kwikingira, batibagiye ya ngingo ivuga ngo ndakira sinandura kandi sinanduza. Yamenyesheje kandi ko leta ibandanya ikora ibishoboka vyose mu gukingira abanyagihugu bayo, mu kwigisha kuguma bakaraba, abinjiye mu gihugu bakipimisha, kwikebuka kuko hariho ababirengako nkana, ni gukoresha ibitazimvye ngo kuko rujya rucanco rurazimvye. Kuvyerekeye wahoze ari umukuru w'igihugu Major Petero Buyoya, impamvu ataco yashikirije ku rupfu rwiwe ngo nuko yari yaraciriwe urubanza, kandi uwaruciriwe aba apfunzwe ari coupable, arabwa n'umuryango wiwe gusa. Naho ku kibazo c'uko yari guhambwa i Burundi, umukuru w'igihugu yemeje ko umuryango w'umuhisi Major Petero Buyoya wari wasavye ko ikiziga ciwe cotahukanwa mu Burundi. Ati umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisigi vya se n'ivya sekuruza biri. Burundi Major Petero Buyoya yarasandavye asandabira hari mu Faransa, ariko leta y'u Burundi ntaco yigeze bivuga ko, nta n'ikigandaro yatunganije. Vyavuye kuki? Petero Buyoya yashinguranywe iteka ejo mu gihugu ca Mali. Mbega hari icizere ko ibisigarira vyiwe bizotahukanwa bigahambana iteka? Jeraga nabwire amategeko nimwe muza murayasoma. Amategeko agenga igihugu burya aratomoye. None murigira mubona uwufunzwe aza gutora? Murabo uwufunzwe aza gutora? Nuko atafise imyaka ikwiye kuja gutora? Kubera iki? Genda musaba amategeko icavuga. Genda muraha. Hari liberté politique abafise. Iyo aba yarayifise abapfuzwa. None mwebwe ntimuzi gutandukanya uwamaze gukubitwa intahe mu gahanga n'utarakubitwa intahe mu gahanga, ntimuzi ko batandukanye. Mu gifaransa bavuga est présumé innocent, umuntu ataracirwa urubanza.
none uwacira urubanza nawe ire coupable none ntimwumva yuko abapfunzwe none leta hari responsibility sigari mufiseko abasigaye umuryango aho rero mubitegeye nejo bundi rero ntagiye usubira gukora ikosa kuko murumva ingaruka z'ukora ivyaha muravyumvise ico n'icigwa muravyumvise ingaruka zo gukora icaha ntusubira kuronka uburenganzira bwo kwidegemvya nk'abandi leta kugaburira kuko muri umuntu hagati y'akazina muntu gabo umenye yuko ahandi umuryango niwo kugemurira murumva rero ragira abantu bose mwumva ingaruka z'icaha muri ijambo ry'Imana bavuga ngo ingaruka y'icaha n'urupfu muvyumve rero no mu gihugu none Imana yonyene ingaruka y'icaha n'urupfu ku Mana nyene ikigongwe nyene vyose none mwumva ko bana abantu naho bimeze gute kandi mumenye ko leta ikorera bene igihugu bose none murazi burya ikintu cya mbere leta yitaho gukingira nuwakozwe ko n'icaha ico bita victime niwe muntu wa mbere leta itegerezwa gukingira nico gituma rero leta ntiraba umuntu umwe iraba igihugu cyose abakozwe ko n'icaha nabo kitakozeko urumva bose baguma leta ibakurikirana mugo wakozwe ko n'icaha murumva nawe ingene aca afatwa mu gihugu nyine cibahiro yaciye arenza ko ibijanye n'ibisigarira vyiwe tiho bicizere cuko bizohava bitahukanwa mu Burundi nagenda kubwire yuko burya umuryango wewe jewe waratumye umuntu aza kumbaza ngo mbega ngo none ngo umuntu azoronka uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu ciwe nace ndamwishura nti umurundi wese arafise uburenganzira bwo guhambwa aho ibisekuru vyiwe biri arabifitiye uburenganzira mbere narinzi ko bazomuzana mu Burundi nivyo narinzi kandi je ndazi yuko baci bavuga ngo raba rero ngo leta vye ngo ni sawa kuko bari bazi ko leta itokwemera mugabo umuntu wari wese arafise uburenganzira bwo guhambwa ahari ibisigisigi vy'abasekuruza n'abasekuru abifitiye uburenganzira rero aho nimva ko atari kibazo kandi ndakubwiye yuko no kumbaza bari bakimbajije ndakibishurako umuryango kandi birabanezereza kandi ntibababajwe nuko leta atazokora nivyababaje kuko barabizi erega nabo ni incabwenge nuko hari abashaka kwibagiza gusa bazingere neza navuze ko mwimbo wiyongereye nivy'ukuri kuko kuvyerekeye amakaye y'ingo mashasha yasohowe n'igisagara ca Bujumbura yavuze ko ari mu ntumbero yo gukomeza umutekano nubwo mu minsi iheze bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura bari bavuze ko batazi ivy'ayo makaye y'ingo itunganywa ry'ayo makaye y'ingo ryega abajejwe intwaro umukuru w'ico gisagara Jimmy Hatungimana nawe avuga ko ayo makaye azofasha kumenya ingo ziri mu gisagara kuvyerekeye uburimyi umukuru w'igihugu yavuze ko amakoperative ariko arafashwa miliyoni 10 ku mwaka BRB nayo ikazotanga ingurane ku nyungu y'8% ku barimyi kandi ko leta izohora igura umwimbu w'abarimyi hageze igihe cyo gutera imbuto naho ikazohora itunganya imbuto akaba yanahanuye abarundi kurondera amasoko hanze umukuru w'igihugu ntibagiye no gukengurukira ishiramwe ry'amabanki mu Burundi ABF mu mfunyafunyo ko yemeye kubaka ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura yanashishikarije abanyagihugu na cane cane abanyagisagara kugira isuku aho babaye gushira amatara ku mazu yabo abonesha ku mabarabara kwimba ibinogo arivyo pwiza mu rwego rwo kwirinda imyuzurira mu bijanye n'indero naho abaserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi basavye umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi gutunganya gusha ibijanye n'umushahara w'abigisha hamwe no guteza imbere indero idakumira babishikirije aho uwo mushikiranganje yari yagendeye iyo kaminuza mu ntara ya Cibitoke naho muri komine Mugwi umugabo w'imyaka 30 yarishwe ku munsi wa kabiri aho yaguye mu mishamirano y'abantu bimba inzahabu aho banigana bapfa amazi yo kuronga ivu rivamwo inzahabu musitanteri wa komine Mugwi akaba yemeje ko abantu 3 bamaze gufatwa bagafungwa mu gihe bariko barondera uwundi mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bakaba basavye bajejwe intwaro guhana abadandaza bariko bitwaza iminsi mikuru irangiza umwaka bakaduza ibiciro
Ku bijanye n'amakuru y'inkino, igikombe citiriwe ubumwe bw'abarundi, imigwi 8 izocitabira ariyo Olympic Star, Flambeau du Centre, Rukinzo FC, Aigle Noir, Le Messager Ngozi, Vitalo FC, Burundi Sport Dynamique na Bujumbura City. Kimwe ca kane kizokinwa ku wa gatandatu itariki 2/0 umwaka wa 2021 no ku munsi wa Mungu itariki 3/0. Tubibutsa ko finale izokinwa ku munsi mukuru w'ubumwe itariki 5 Ruhuhuma umwaka wa 2021. Ku munsi wa gatandatu Rukinzo FC izohura na Burundi Sport Dynamique kuri stade Intwari. Flambeau du Centre nayo ikazokina hamwe na Bujumbura City kuri stade Ingoma. Ku munsi w'Imana naho Aigle Noir izohura na Messager Ngozi, mu gihe Olympic Star nayo izohura na Vitalo FC kuri stade Umuco. Yari incamake y'amakuru avugirwa hano i Burundi, tukaba tubashimiye ko mwaduteze yompi. Murakoze.